kandi ukwikunda wamwana wayo nikwikunda rugingo na rumwe nakoresha atari ururimi n'umutwe, ibintu byose byari byazimye. Ni ukuvuga rero barushe kunyicarika, bararaba ahantu barandarika nkaho cyane, ibyo babonye ndushe baca bimba ikinogo bagaca baterekamo. Ariko Imana byarayihimbaye mu nyuma irangirira neza. Basengeye ku mugoroba n'isaha 10 mwijoro, ndiko ndavuga uko Imana ikunda abantu twese. Yesu nashimwe cyane. Niko inkunda nanje ntabibereye. Hanyuma rero mwijoro ryano hanyuma rero duha akaryo Emmanuel aze atubwire atuyagire mu majambo make mazi n'ukurambere ushire n'umugani. Bikaze rero Emmanuel. kandi ukwikunda wamwana wayo nikwikunda cyane. Nitwa HAKIZIMANA Emmanuel, nagerageje kwavura, nabonye ko ndabishobora. Naratangura kugira ico mvuze, twabonye regisi munagendana ubumuga umeze gute ukutabona. Twabonye amwe ngarabona. Iyo mwabibonye gute? Wogira ngo arabona? Niko akora ibyo tutashoboye. Imana ibishimirwe yamuhaye. Hanyuma twabonye na Nadine, mwumvise ibyo akora, arambika abantu impuzu bakamba n'indakanye. Umuntu akanyeyo camujishira umupira, kandi umupira uzimbye w'ibihumbi 20 na bingana. Aho n'amatwi y'ugutama yumvise 25 ni makeyi. Ni makeyi. Turamukeje imeze neza. Mbega yibarutse umwana yo buri camwambika. Nibaze ko ari gihamana ciza yarose, kandi nawe uwo mugurira impuzu ukambara. Hanyuma twabonye n'abagiye bakurikira. Naje rero ndashikiriwe, nagaragaje kwerekana ndiko ndavura. Muri bajya bose bamaze guhaguruka, ninde afise ubumuga bubi canke bwiza?
twajanye mwese ninde mwabonye afise bubi canke bwiza bose bafise bubi bose bafise bwiza si bubi kandi si bwiza sa si bubi kandi si bwiza kubera burya ikintu iyo atari ciza kiba ari kibi canke ari kibi kiba ari kibi sa mwege jewe na Regisi na bandabahamagaye bakaza mugamwe wababonye sindabagora jewe turi batatu mwadukurikira ninde afise ubumuga mwabonye ninde yorohewe basi mitera nadi hagurukana wena nadine ninde afise ubumuga bubabaje canke bworoshe ninde bogirira imbabazi cane canke bakavuga uti n'imitere sa jewe nije ari imitere nico bibabaje jewe na Regisi sa ninde vyoroshe nije vyoroshe ariko turinze ngo kandi ukwikunda wa mwana wayo niko inkunda ntabibere iyo ni Imana umuremyi wa byose niko murabona ukwikunda jewe niko ikunda Nadine niko ikunda na Regis bose turafise icyo Imana yatwihereye byare ntangure navuze ko nitwa HAKIZIMANA Emmanuel jewe nisanze mbute ndi umuntu akomeye atambuka akunda gukina agapira urazi umwana mutoyi w'imyaka 9 nge nabameza akunda kuragira hanyuma rero naravuze yuko namugaye musi amasaha ndayazi nigenda kizi kingene namugaye ni birebire mugamvuga bike bikuru munyumvirize maze kumugara nagize intuntu n'intimba canke n'akabonge ndetse kwibaza ingene bizobaho je kumugara kwanje rero narazimye umubiri wose sigarana umutwe guhera kw'izosi ikintu nemererwa gusa kwari kunyiganyiza izosi no kuvuga kumwe wa muntu yatubwira hagaci yanyibutsa byinshi nta rugingo na rumwe nakoresha atari ururimi n'umutwe ibintu byose byari byazimye ni ukuvuga rero barushe kunyicarika bararaba ahantu barandarika nkaho cyane ibyo babonye ndushe baca bimba ikinogo bagaca baterekamo bagaca bagenda kwikorera udukorwa nanjye nta kindi urumva ko ari kunyiganyiza gusa izosi ariko Imana byarayihimbaye mu nyuma irangirira neza uko iwacu ntibari bwamenye Imana papa yari umupfumu na mama yari umupfumu murumva ivyo bigiramo baragiye ku bupfumu bwabo birabananira hanyuma rero bimaze kunanirana maze kubimenya ubwenge je ndimvira ntivyari byo byose ivy'ubumuga nabimenyere si sawa ego ubumuga buramenyerwa ndavuga nti nanjye ndakeneye kumenya iyi Mana nuko bavuga ndavuga nti murabwire mwari mazoze kusengera basengeye ku mugoroba n'isaha 10 mwijoro ndiko ndavuga uko Imana ikunda abantu twese Yesu nashimwe cyane niko inkunda nanje ntabibereye hanyuma rero mwijoro ndyamye nasanze nshobora kunyiganyiza ukuboko Yesu nashimwe cyane
sanga birashoboka ko nicara nivyuraho ndyamye nkicara nkuko mubona nicara. Bukeye natangura kwiga uburyo navura nkivana mu nzu buke kugeza hapo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ubwo buzima rero narabubayemo navura, ariko si ngoma mvuga ingene nabubayemo, abo ngoma mvuge ico nabukozemo. Sivyo? Maze kubona yuko navuye ibihimba byanje vyononekaye, ndi mu kabonge keshi abahora bankunda banyanka, ivyo je byabashikiye mu muryango barambona yuko mbaye n'ikintu. Baravuga ijambo rigoye ngo mama anteruye ambone ihuruma ngo imbabazi ngo anterure, bagaca bambwira ngo kuri ugo ruzingo hejuru yayo dukurira ugo ruzingo mu bana. Amatwi nari ndayafise naravyumva, murumva rero nari umuntu ivyo bambwira byatuma umenga jewe nta kintu nzovamo, kandi nabibigirwa n'inshuti nabo mu muryango. Ivyo byarasize ahantu aho mbona nyene jewe ko nabaye nyene sinzi igituma ndiho, ariko murabona ndiho. Yego nagomba rero mvuge umwitwarariko nagize maze kubona ko navura bigakunda nk'ijana hanze nkinjiza mu nzu. Nagerageje kwiyumvira nzobaho gute. Umutwe w'ijambo ndiko ndavuga navuze ngo si byiza ko umuntu agendana ubumuga aba umunebwe. Mwacyumvise? Si byiza ko umuntu agendana ubumuga aba iki? Umunebwe. Muramuzi? Uyu munsi twaje kumukubita kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Tugomba agibe umunyamwete nk'uko bagenzi bacu banyitangiye imbere bamwe babivuga. Nagerageje rero kurondera uburyo nzobaho. Papa yari afise itongo, kandi dufise ahantu hagutse, ahantu hashunguruka. Nagerageje rero kurondera uburyo notera ibitoki. Ibitoki mwese murabizi. Ndondera agasuka gatoyi nkagaha umumezo muracyumva? Shobora gufatisha ukuboko kumwe. Nagenda ndavu nacamfata isuka nkindika inogo, nkavanamo ibivu kugira mbeho ndonka agatoki nzorya. Si sawa? Hanyuma rero harageze ko nza kuzana ishashi y'igitoki. Nkagenda mu itongo iyo bari babiteye hari ahantu hashunguruka, nkacamfata kagasuka n'igipanga nkagizura ico mbona kitaza kugwana nanje. Ico mbona ashobora nawe urakibona ati iyi kintu ndabona ko nogiterura bigakura, kandi nawe nimvise niyubwire n'ikintu ntwarire ni jewe ndiko ndabikora. Nkaca nambika ngaha ku kuguru, nkaca navura. Gica kigira gute? Kigaca kinkwirikira, nkakiburuza ya maguru yanje, amaboko nayo nkavura kugeza shike handi ninze. Nkaca ndagira nkura kuri kwa huguru, nkaca shunguruka, nkaca furira. Nk'ubwo buryo nararose ibitoki. Babyumvise? Gerageza byose birashoboka, ureke kuba umwete. Ubwo buzima ndabubayemo, ndabona ibitoki ndahava ndahindura. Hari umupatiri aca yiyumvira kuwushira mu kigo c'abamugaye nk'uko namwe muri mu kigo. Yo kwandika nari ndabizi, gusoma nari ndabizi. Nararavye ntoya jemu nitorera kwiga imyuga. Niga kwiga umwuga wo gushona n'imashini. Hari imashini dukoresha amaboko utanyongesha amaguru. Ivyo ndabibamwo, ndiga kudesa ibitambara.
ibyo ndabibamo ndabimenya kujisha imipira kujya kwa Nadine na jewe ukatakoroshi yazanye kujisha amasera ukujisha ko amasera ujisha koroshi ntabwo ukoresha amasera utwo twose ndazi kudukoresha yaba yatuzanye nacyo nomufasha mwajisha nkamufasha kujisha ubwo rero bwari ubuzima bwose ndiko ndarondera uburyo nzocamo kugira mbeho murazi ubuzima bw'umuntu yihebuje ko atazobaho nagerageza kwiyumvira ikintu ingene nzobaho hanyuma kubarira ibirato narabyize ndabimenya kubarira ibirato ndabizi baranyigisha n'ingene notangura ikirato gishasha mugaba amaforoma acarangura kuronka bwa buryo nyene muvuga aho se navuga nti uko nzogenda mbaho ngomba niga imyuga myinshi aho nzosanga umwuga ushoboka niwo nzoca nkora aho nzosanga umwuga udashoboka ngo ndoce ndawureka mfate ubundi kuko muri jewe izobiri amarero niho naronka abandi baca banyigisha gukora uturadiyo buke buke ndahava ndabimenya barambwira ati ikicuma cyitwa gutya bagipima gutya bapima gutya mpava ndabimenya maze kubimenya mbona umwuga rero uryoheye cyane ndavuga nti uyu mwuga urandyoheye nje ndawukora ndaronkamo udufaranga bica bituma ndawunezererwa cyane maze kuva mu irerero rero nkashika muhira naciye sanga ari mu mitumba mugabo hari abatama ba kera murumva ndakuze mfise imyaka kuri nowe nzoshitse imyaka 52 hariho abatama ba kera baravanye iradiyo i Buganda mwege ntimubizi byari ibiradiyo bavana i Buganda manamba muramuvyumva batwarira ku rutugu njasanga byarabononekeranye kuko nanje narinje menye ubwenge bwo kubisubiramo cyanda basubiriramo baca baravuga teko biramera neza bongera kumva umuziki bararyohe kwivyo rero bagaca ndabasaba udufaranga naho twari duke ico gihe twarafasha aca mbona ko ari umwuga ngiriye ikimo amarenda bikuza mbonye ndavuga nti uyu mwuga ngoma ndawukuze ndabe ndafata urugendo rwo kuja mu gihugu cya Tanzania Mwanza kurondera ubundi bushakashatsi bwo kugira nkuze ubwo buhinga bwo kwisununura shitseyo rero ngerageza buryo ndondera abagenzi babizi abafundi bandusha ubumenyi n'ivyo bakoresha amajanda baho barankundira uwo sanze generator yamwononekeranye mu bufundi bw'iyo hatari umuyaga nkuba nkaca ndamukorera bigaca bituma umunsi ndamukoreye imoteri generator canke groupe uko mucurumva nawe agaca yemera ko ivyo akora ndabigira gute ndabibona aca mbona ubuhinga buhanitse kugeza uyu munsi rero uwo mwuga n'ubu ndacyawufise cyane cyane ndakoresha tournevis isupana ivyo bintu ndabikoresha cyane muhira usanga niyicariye hasi ukarara ibi byo kwicara kuri utujewe nabonye byonera umunebwe sindanakagomba ndakunda gukoresha intoki zanje kugira zigume zirimo ingufu canke ukunyene mubona niyicariye iyo bazanye piano canke inanga subiramo yononekaye cyane isasira agakeka nkacashiraho nkacanugurura ivyo subiramo byose nkasubiramo bikagenda neza mwumva Imana itagira neza ubwo buzima rero ndabubayemo neza ariko kandi naraciye no mu bundi buzima bwo kubaza iranda ndazi kuranda urubaho agatebe nicarako sinorinda kukagurira ubundi ndahagombye no kwiteraniriza umusumero ndazi kubukoresha mugabo hari icanciriyemo ndagira agisida yo kuvunika iri gufa ryo kuguru njamara umwaka n'amezi 5 mu nzu ivyo vyaranciriyemo cyane ingufu nahorana zo kubaza cyane cyo gukoresha umusumero zaragabanutse bituma uwo mwuga ncamba ndawureka uwo mwuga rero niwo wamfasha kubaza igitari gishasha
igitari gishasha narakibaza ibitari vyakura bitaraza jewe nije nari ngezweho nari mfise agashirahamwe nari negeranije twarakora ibitari vyiza cane tukabirungika Dar es Salaam abagira neza bakabidutwarira kubituguriza hama bakatuzanira amafaranga kandi nagerageje kwigisha benshi umuntu wese ashoboye gukoresha umusumeno n'iranda naragerageje kubimwigisha kandi n'ubu ari umuntu ashoboye umusumeno nashobora kubimwereka ati bimere nuko ugira gutya agacaronka igitari ushize mu rusengero nyene bavuga iti usanga ari bijya nyene uko naragurisha igitari nagurisha kugeza ku 120 canke 90 gutyo igisize pereni gusa gisize pereni nakoze nico nagurisha 40 urumva rero ko twari udufaranga muri ico gihe kandi byari bimeze neza uwo mwuga narabubandanije kugeza aho ibyo gutwara ivyuma byo kwiyarara biziye murabona baraza kugura ivyuma basije kwiyara bigaje byarankuye amata mukara nivyo byatumye ntagishobora gukora igitari uko bigaje byaramfashe ndakibonye kiya cuma cyane basije kwiyarara naca ndagitora nimba ngiye Mwanza naca ndavyegerana kuduhera dukeyi bijya bisiga by'amamodoka biba byapfuye naca ndonderamo ukuntu nteguramo igitari ituba tukeneye twese nkaducapa nkadukora gasanga rero ndarose uburyo bwo kuba ubunebwe mwumva bukenewe oya hanyuma rero naho mwabonye ngenda gutya je ndi umuntu atembera cyane nkoresheje ingabire Imana yampaye bamwe barabona kumenga ahantu mu kinogo nkaha menga bakambonera ikigo umenga kirohana ariko je ndumva nyene kwari bikeye ukamaboko yanje yaragize gute yarabimenyereye ahantu menga hari impungenge sinohaduka ndahaduka ukamaboko yaragize gute yarabimenyereye sinayahaye ubunebwe twarigeze gukina umupira n'abamugaye je nkakinisha amaboko kandi ibyo byose sinavuga ngo nuko nkunda gukina mugabo nabikora kugira ngo amaboko yanje azobe arabamo ingufu uw'ikintu gikoresheje cyane niho kinamenyera ndabona umenga bamwe basize umutwe w'ijambo uvuga wiki si byiza ko uwamugaye agira gute abiki abagomba gushigikira umunebwe turara mwese ni sawa ndabakunze cyane wewe ndabakunze cyane none rero Imana yaciye iteka iki mu mukenyezi bikenewe ko ari jewe ngira gute ndamwambika Imana tizindwara umukenyezi gusa ndaguhaye n'abana kandi umwana sumwe gusa 2 3 4 5 6 7 8 9 murabyumva abana nabo ndagomba kwiga kw'ishuri narababwiye ko bose biga nta numwe atagiye kw'ishuri ntawe uzompora ngo sinamwigishije kw'ishuri icyo muracyumva uko Imana ifise ukuntu yabitegekanije hama hamwe n'ibyo maze kuronka udufaranga nagize umwuga w'ubudandaji kudandaza n'umwuga mwiza mugabo udandaza witeze guhomba cyangwa kugira gute umwuka byose urabitegekanye hanyuma rero nibaje wanje tubavuga ati nari miyavuga atandaza biri hehe narahombye mugabo mu bisi nzosubira ndavyumva ariko naravyigeze ndadandaza nca nibanda mu bintu usanzwe nkora nko kudandaza amaplaque solaire amabateri yayo aya matara insinga ibintu usanzwe biri mu mwuga wanje amapiyese durusanje y'amapiyano abayono cyangwa y'amapower mixer cyangwa y'amixer y'ivyuma biri kugira ngo ndose umukiriya nishorere
mvune urugendo rwo gucanza Mwanza kurondera PS canke Bujumbura kuko nzoba nabirankuye nje niyishuyorera hamwe mu ruganda rw'iwacu. Uko rero niko umwuga nawukora kandi n'ubu niko gukora n'ubu uracantunze kugeza uyu munsi. Abana bariyize na madame barambaye kandi n'umudamu ameze neza. Nimugire ngo meze gutya na ameze neza. Yani ntari hafi. Okay. We yaramubonye. Ni mubi. Okay. Yishuye kirabaye. Ndinamubonye ndamubonye. Asa umudamu mwiza cyane. Aranambye. Aravyibushe ameze neza. Sinzi nuko ngira ngo ntari nabiteguye nari kumubereka ndamufise ifoto. Abana baranambye. Unyene ntibikunda mugabe ejo nzomubereka. Sawa. asanzwe agendana n'umutwe Ntasanzwe agendana ubumuga. Izina ryose ndari ndamwita mama Osiane, yitwa Sofia Nyandwi. Ego. Okay. Nariko ico ndakivuze kuko naragije mariage nziza yarorerewe n'abantu benshi mariage yaciye mu isoko ry'abantu, isoko ryose rica riraswa abantu kariratukirikira riratugirira umunsi mukuru. Ego ico ndakivuze kubera hariho n'abadije kareri. None mu buzima bwawe utegekanya iki? Wewe kumenga amaboko arakomeye, umenga ukigumira ku gakinga bimeze gute? Ngo none ugomba nkori urakwiye ubonye ibuye ukagerageza kurikiriza. Uriko muranyumva mwese niwo nabwijira byumva. Ubonye ibuye ajya kuriterura nawe ubona ko riremerewe ubukoze. Icyo muracyumva ukariterura ubukoze. Uriteruye ukaryumva uburemere ubukoze harya nawe uca uterera hasi mugabo ukuboko uramenya ko ukoze. None rero mutegura uko muzobaho uko muri sikwe cyo muzoba muri, mumenye ko ubuzima bukibandanya Imana ivyemeye.